Kera nkishushe naroga nkaca, nari nzi ko kubaho neza ari ukubaho wishimana n'uwukunda. Ivyambayeho birateye agahinda, narakunze umuhungu ndamuha umutima wanje wose, haragera igihe antera inda. Ico gihe nariga, kandi n'uwo muhungu nyene yariga. Ntivyagarukiye aho, uwo muhungu yarantwaye turabana, anyemerera ko azomfasha, kandi umwana akuze nkabandanya kwiga, hama nawe akarondera uko tuzoba. Naremeye turabana, ariko kubera amikoro make ntivyakunze ko nsubira kwiga, ahubwo yanteye inda igira kabiri. Tumaze kubibona uko, uwo mugabo yaciye ambwira ko agiye mu gisagara kurondera amahera kugira dushobore kurera abana. Amaze gushika mu gisagara yaciye yibonera basa neza, boga bakisiga utuvuta tukabafata, kuko jewe nari naramaze gucura. Ntiyabaye akigaruka, nta no kunyandikira ngo mbarire ko ubuzima bwanze canke bwakunze. Maze kubona imyaka ibaye myinshi, naragerageje uko nshoboye kugira ndere abana. Naradandaje amavoka, Imana yarangiye imbere, ndunguka ndaronka amahera, ndagura icarahani nca ntangura gushona. Nubwo twari tubayeho nabi n'abana banje, ico twaronka cose twarafungura tukiryamira. Uwo mwana wanje wa kabiri yavutse se atahari, arakura atazi se, na se nyene ntiyigeze amenya umwana. Ubuzima mbayemwo burandambiye. Iyo turi kumwe na papa simba ndi muri ubu buzima. Ndanamukumbuye kwankara namubona. Ubuzima wabayemo ejo uko nabayemo urabuzi. Urazi ukuntu nabareze mwenyene ntagira ubamfasha, ariko umwanya wose ukaguma uri kuridoga, widoga ngo ushaka kubona papa wawe. Urazi ibihe nabayemo papa wanyu tutari kumwe, sinabareze jenyene ntimwakuze, hama ngo mushaka kubona so wawe ko yantaye ntimukuze. Nivyo mwirirwa muridoga imisi yose, na jewe nicara ngaha ata muntu ashika ko kundaba n'inshuti z'abatanu umwe aza kundaba. Sheri, amasaha aranjanye, hari ahantu nashaka gukubitira ngaha. Gihe? Oya ndindira ndaje, nkubitira n'umwanya mutoya nca ngaruka. Nyaruke rero? Yego. Nyaruke rero simamagaje ngaha. Ugarutse gukora iki ngaha? Inyuma yo kuntana abantu uragarutse. Inda ngiyo yarakuze, telefone ngiyo buka rurambaye.
uragarutse kuraba ko twapfuye. Urazi abana wansigiye ingene bangana ubu mwohura wabamenya. Naragerageje ndiyungunganya ndondera ukuntu abana babaho, fata ideni mu mashyirahamwe ngura akamashini, ubu niko katubeshejeho. None uciye ugaruka. Mbabarira ibuka ibihe twaciyemo, ibuka bya cya gihe byose hanyuma Bujumbura natwe nta buzima, harabaye nabi, akazi karaheze, nubone ngo ntacyo nakurungikira. Mbabarira uzunyereka abana, karaheze akazi, ntacyo nakurungikira mugana nanje ntacyo naronka, naba mu buzima bubi nukuri. Iko nabikubwira ntiwovyemera navyo nyene meze, ariko niko bimeze nukuri, ntacyo naguhishije. Kumbe warugarutse kumbesha. Wari waje wizaniye uwundi mugore wo mu gisagara, aho mu cyaro warabahebye. Genda. Mama nibiki mama? Mama nibiki? Papa wanyavuye ngaha ni wangizuku. Papa yangu. Ari he? Ujanye n'uwundi mugore sinzi babaroye. Ubaye kino. Yakugiti. Yaraje gusubira kunkorera ikibi nk'icyo yankoreye ubwa mbere. Kunda mubuze mama. Mami keki. Nzi ko so wanyu yabantanye nkabarera jenyene. Ngo tugende uruhuko. Anita. Sokoroka wari mu mwobo. Ugarutse gukora iki hano? Gatse gukora iki ngaha? Aho randa ugasurukanda ukampera ku ngutu kashikara ku mukora je nawe kutusangira umugabo. Je nawe uribuka igihe uheruka gaho wasitukoze. Uribuka ibintu wasitukoze wabigije kwatwe mugabo wanje. Ujya hari umugabo wawe? Yari wanje. Yari uwiwawe. Ngo bari hehe rero? Ndaje wamujanye, si wamutwara. Ntahuzi nyene ndamufise. Ahubwo genda umugabo. Umbere ndakubwira ikintu kimwe. Twijame. Sese kubona uri kumwe n'umugabo wawe. Nahazoza ngaho tumbwira nitungire nawe ntugaruka. Waramutwaye rero genda mumenyanire iyo mwaro. Waramutwaye nyene aho wanje nawe utosangira umugabo. Mbega nukubu ibi nibiki? Wamurgo Dawuda kubuna mukubuza ugira. Je nawe ntosangira umugabo. Ucumba ucumbirize. Kuhikarara ubyimba ko jewe. Nakwihanije kana kubyimba. Urazi ko notuma ndakwiyahurira ko kambira icyakuzanye hano.
Ndakumbuye mama, iyi mashini niyo yahora akoresha. Ihangane rapfuye. Uretse rero nitwakura tuzobandanya umwuga mama yahora akora wo gushona. Ahubwo reka twiryamye. Ndatomboye basha ni hano. Odi hano. Abo ngaha. Sawa, urakomeye. Mama wanyari. Tubabarira n'ukuri tuhahinduye. Ahubwo ni mumvire. We payo ngaha. Umviriza ndababwira. Usivye ko ntarabyara, nta ninda baranyagiriza. Je rero nta kigongo mfise. Genda. Okay, sigara murabikurayo ndaje. Ubu nyene urumva nsange mwabikuyeyo. Urashobora kuba mu nzu utari hayi ngaho ukayazana amasantima ngo mama wawe yarapfuye. Je ivyo biranda. Nije namwishe. Sama nakurongera ibyo kurya. Utwo nasi naturiye hariya. Je ndibaza yuko ubuzima tuzobuvamo tukaja mu bundi buzima tukabaho neza umwanya baduzuye. Ndikunda Naum.
Naraje kukuraba hariya mwahora narababuze nawo. Mwana wanje narababuze. Wahora he? Umeze gute? nanje gutama yashama yagwaye nshaka kumugura Yo, Shama yagwaye. Niwe ushaka kuja kumutwara kwa muganga. Hariya hariya nama numva ku nyenzare hariya warenze mu gihosha waduze. Yo, agwariye kwa muganga. Yo, none ushaka ndaguha amahera rero uje kumuvuza. Yo, reka ndabe na makeya umutware kwa muganga. Shari? Shari? Washina sasa. Haiki. Shari? Harageza kute haya? Uko hiki. Nisano. Shari? Haiki. Mbona kufanya kitu? Nani ufanye kwa mganga? Shama, Shama nazanye Shama. Shama.